Amahoro y'Imana abane namwe mwese bakundwa mukunda ibiganiro vya radio ubutumwa bw'amahoro, ndabipfurije kandi Noel nziza Mwami Yesu Kristo ashishikare kubaganza ibihe byose. Turacashishikara kuganira ku nkuru za Noel. Umwanya naho nagira ndakubwire ko Yesu twahawe atari umwami asanzwe. Inkuru nziza yazanye mw'isi tuyibwire abatarayimenya. Reka tubanze dusome muri Luka igice ca 2 umurongo w'8 kugeza kuwa 20. Muri iyo ntara harabungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'ibitungwa vyabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganira irya nino, bategwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati, ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyetso canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe ko impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mwijuru zihimbaza Imana ziti, icubahiro kibe ku Mana hasumba ijuru, no mw'isi amahoro abe mubo inezerererwa. Bamarayika bahejeje kuva aho bari basubiye mwijuru, nyabungere baravugana bati, ingo rero tuji Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico umwami Imana itumenyesheje. Bagenda banyaruka babona Mariya na Yosefu n'uruyoya ruryamitswe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Abavyumvise bose batangazwa n'ivyo babungere bababwiye, ariko Mariya abika ayo majambo yose ayiyumvira umutima wiwe. Maze babungere bahindukira bahimbaza Imana, bayishimira ivyo bumvise byose n'ivyo babonye nk'uko babibwiwe na marayika. Imana ishimwe cane. Bene data bakundwa, umwami Yesu twahawe si usanzwe, nico gituma iyo nkuru twari dukwiye kuyisangiza abandi benshi batayizi. Intumbero rero nashaka kubwira nuko wosangiza inkuru nziza ya Yesu Kristo n'abandi benshi batayizi. Ushinga intahe, uvuga ivyo Yesu yagukoreye n'ivyo wabonye ashishikara gukora, kuko hariho benshi cane batabizi. Ubwo urashinga intahe ga mwene data, ubwo Yesu umaze kumuronka ntiwaciye uceceka ukagenda udashinga intahe, kandi abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo guhinduka abana b'Imana. Ibivugwa mu nkuru idondora ivyo kuvuka kwa Yesu Kristo biratangaje, biratuma tubona ko Yesu atari usanzwe. Ngibi ibitangaza bibiri vyabaye bivyerekana. Ubwa mbere, abungere bari baraririye umukuku w'intama bagendewe n'umumarayika. Yababwiye ko i Betelehemu havukiye umwana, kandi ko ngo ruhinja ruryamye mu bwato bw'inka. Ico ni igitangaza cerekana ko Yesu yavutse atari usanzwe. Kubona ivuka ryiwe ritangarizwa ubwa mbere abungere b'intama. Ubwa kabiri, babungere bakijumarariwe n'ivyo babwiwe n'umumarayika, haciye haza ingabo z'abandi bamarayika bavuye mwijuru bahimbaza Imana mu majwi asamirana. Babungere bumva baratangara. Ivyo bitangaza uko ari bibiri rero vyatumye abo bungere bipfuza kwibonera ukuri. Baca bagenda i Betelehemu, bashitseyo bagasanga wa mwana araho babwiwe n'umumarayika. Baciye biganira abaraho ivyo babonye. Kubw'ico gitangaza barizeye baranyugwa, bataha bahimbaza Imana. Haleluya. Nshuti mukundwa, iyi nkuru idasanzwe y'umwami twahawe adasanzwe, korera abamwizera ibidasanzwe, sezeraniye abamukorera ibidasanzwe. Asangwa waramumenye ukamwakira mu bugingo bwawe, ukaba waramwizeye kandi waramwumvirije, ukumva ingene aryoshe kandi agira neza. Urakwiye kumenyesha iyo nkuru abandi, nkuko umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo ya 74 igitero
icicaro ca gatanu mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi ati ubonye Yesa maze kugukiza ntiwigunga n'ivyo yagukoreye babwire kumukiza waruwabo basengere nkuko nagusengeye ni wewe nsengera ni wewe nsengera ni wewe nsengera ni wewe nsengera mugenzi ndakwifurija gakiza. Mbega mwene data, iyo wumvise ijambo ry'Imana rigushitse ku nyota uragira umwete wo kurisangira n'abandi nk'uko babungere babigenjeje, canke iyo unyuzwe n'ijambo ry'Imana uraribika mu mutima wawe nka Mariya kugira rikurinde ibindi bibi vyokwosha. Saba Imana iguha umwete wo gusangiza abandi ijambo ry'Imana n'inkuru y'agaheta y'umwami adasanzwe twaronse. Amen. Dusenge. Mwami Yesu, turagushima ko waje mu isi utari usanzwe. None rero iyo nkuru tumaze kuyimenya dusabwa gushinga intahe tukabwira abandi batarakumenya, nkuko abungere bashinze intahe, nkuko abamarayika bashinze intahe, natwe dushoboze gushingira intahe batarakumenya kugira ngo nawe bakumenye kuri umwami adasanzwe, umwami akora ibitangaza, umwami aharira ibyaha, umwami azotujana mu ijuru. Urakoze Yesu, udushoboze gushingira intahe kugira ngo abandi benshi bakumenye, mu izina rya Yesu umwami n'umukiza wacu. Amen. Mwari kumwe na Pasteur Rukushi Domitien. Imana ibahezagire.